tugire umutima wo gukunda igihugu cyacu, iyi ntara yacu tuyikunde, uyu mugwa mukuru wa politiki wacu tuwukunde, twumve tuwukunze. Bugiye ukunda ikintu uragikorera ukacitangira. Rero cyane nko kubona nk'ubu tugiye kuraba ugasanga hari abakiryamye, twebwe turi ngaha twaje gukora, mugabo hari undi yijyamiye. None twavuga ngo arakunda by'ukuri igihugu ciwe, arakunda by'ukuri iyi ntara yiwe. Twebwe turiko turakora kugira ngo intara ise neza tuyubake, ubundi nawe ariryamiye ariko yinwera agacayi avuga ati rega bashake bakore. Igihe tuzaturagira umutima wo gukunda igihugu cyacu, bizogorana ingene tugikorera, bizogorana ingene tugirante tugiha amaboko. Rero iyo tuvuze gukunda igihugu, ntushobora kuvuga ngo urakunda igihugu ngo ntukunde n'aba muri ico gihugu. Hanagira nje mvuga ikintu kijanye n'urukundo hagati ya bose rimwe, urukundo hagati y'abarundi. Yakwabura amatari atwiye ko tuba turubaka aho amasentara azokorera. Bijya nagenda babwiye, dushaka na sentare twuzugara iyo twakundana. Burya aba bagabo bo mu bucamanza twubaha akazi gake cyane kabaho iyo twobwiza umutima w'urukundo, kuko benshi usanga igituma n'idisentare tuguma tuzubaka zigwira nuko abarundi twarabivye umutima w'urwanko hagati yacu. Ugasanga bavukana bariko barajyana, muvukana urwanko, ugasanga abantu bari kubanyagana ibintu. Ukiba twakundana nitwonyagana, sino kunyaga ivyawe. Muga kubera ko twabuze umutima w'urukundo, usanga turiko tuzurumana, turiko tutugirane, kwicana amatongo, ingorane. Ugasanga tugwize umutima w'urukundo. Niba dukunda igihugu cyacu Imana duhaye, nidukunde n'aba muri kino gihugu. Wumve umurundi mwene wanyu wo mukunda, kandi utobona amererwa nabi. Nico tuko turubaka igihugu ciza. Ukiye turiko turavuga yego bakoze neza kutwubakira intuzi, mugabo higiye tuvuga ati za sentare twaza kubaka abacamanza bariko baratugira ibiturire nibiki osi bose. Mugabo nivyo biturire ababitanga ni bandi, si twebwe nyene. Kubera iki? Kubera ata mutima w'urukundo dufise. Kubera bijya bibazo bito bijya bibazo turashobora kuvyihereza hariya iwacu. Iyo abatwa dufise umutima wagutse, umutima wo gukundana. Hari ijambo ryanditswe nkunda cyane, mico utifuza ko abandi bagukorera nawe ntukikorera abandi. Iryo jambo yaba twese tworigendeye, nta muntu abagira ikibi kundi, kuko iyo abaruzi ikibi kibabaza, ndakurenganije no babara canke bandenganije no babara, nanjye ntavyo nogira. Rero bene wacu, barundi bene wacu, idushobora kubaka igihugu tugifise umutima w'inzigo w'urwanko, abarundi tudakundana. Irya jambo nyene cyo baravuze ngo twese turi hamwe birashoboka. Ntidushobora kuba hamwe tudakundana, ntibikunda. Ni hamwe umwe aterera ipawa, uwundi akaca akwega. Kugira ngo tube hamwe, ubumwe bidusaba urukundo, kandi twashira hamwe igihugu cyacu cyubaka neza cyane. Dukundane rero, dukunde igihugu cyacu, tugikorere, mugabo kandi dukunde na bene cyo. Bene cyo urazi ko bibabaje cyane nko kubona umenga turaha gaciro umunyamahanga gusumba umurundi. Yego turafise ingene abarundi tumeze, turafise umugigo wo kwakira abantu, mugabo nta kintu kibabaje cyane nko guha gaciro umunyamahanga gusumbya ingene duha gaciro umurundi mwene wacu. Ese murabe turihutira cyane gutunganiriza umunyamahanga gusumba gutunganiriza umurundi mwene wanyu.
ukumva umenga umurundi mwene wanyu wo mushira inyuma gusumba uko wakira umunyamahanga. Ivyo vyerekana yuko tuba tubuze urukundo hagati yacu. Buni nta munyamahanga ateza gufata ikibanza c'umurundi mwene wanyu. Umurundi mwene wanyu yateza kubanza gufata ikibanza ca mbere, abanyamahanga bakaza mu nyuma. Mugabo muze mubigenderereze, muzosanga twebwe Barundi umunyamahanga tumuha agaciro gusumba umurundi mwene wacu. Mu bindi bihugu suko babigenza. Mu bindi bihugu babanza gushira ineza y'umwene gihugu wabo, umunyamahanga azubwa nyuma. Twebwe natwe tugira ibihushana. Byerekana yuko bica bigorana ingene wohama uko umunyamahanga neza kukubakira igihugu aza afise inyungu akeneyemo. Ego azoza afise inyungu akeneye. Mugabo Murundi yataruzega ingaha. Igihugu ni ciwe. Igihugu iguma ari gwiwe. Nta gihungira. Kandi ngo nyene nshobora kuza kwivuga natuzoba miliyoni 50 z'abarundi. Nta hakindi igihugu tuzogundaniramo n'iki nyene. Natuzogwira tukaba miliyoni 50. Nta handi igihugu kiri cy'u Burundi kiri hehe ni ngaha nyene. Rero dukomeze uwo mutima w'urukundo. Dukundane, dukunde abarundi bene wacu, dukunde ivy'iwacu. Iki nacyo ni kintu gikomeye cyane. Gukunda ivy'iwacu. Dukunde ivy'iwacu. Kuko nimba ari igihugu Imana yahezagiye ni igihugu cy'u Burundi. Igihugu cy'u Burundi burya ngo wambaye kirezi ntamenya ko cera. Ni ibihugu bike ushobora kujamwo ukanwa amazi yo mu mwonga ukaba. Kandi bibaho. Nta bibaho. Ahandi ukutoga tubona amazi aho uciye ushobora guhagarara ukavoma amazi. Ukavoma amazi ukagenduranwa. Ahandi ntibibaho. Banwa amazi baguze. Banwa amazi baguze. Ivyo bwose n'ubutunzi Imana yaduhaye twebwe tutabona. Aco gituma muri ya politika nyene icubara yavuze ngo reka amazi y'u Burundi tuyabungabunge mu guca imikobeko kugira ngo amazi anyengetere mu misozi hanyuma ase neza tubandanye turonka amazi meza mu gihugu cyacu Burundi. Ivyo byose biri muri bya bintu byo gukunda igihugu, gukunda ibiri mu gihugu, tukabibungabunga, tukabikorera, tukavyitwararika. Ko dukunze igihugu ni muze dukunde nibiri muri cyo byose. Tubikunde, tubyitwararike, tubibungabunge kuko ni ryo tongo Imana yaduhaye. Nta rindi tongo Imana yaduhaye ni rinyene ni ry'u Burundi.